ngo bamutobora ugutwi uyo azorinda apfa ari iki ari umujo n'icyo nacyo nakivuge wiga muri mu ibohero uzobipfiremo amahitamo n'aya ntivyoroshe nuko nyene bigenda mugabo nta namwe dushobora gushika kandi kugira iyi sosiyete yacu ihinduke nuko hatangira kuboneka bamwe bemera gushira ukukuri ahabona. Ndabashimiye kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu mubandanye gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu. Reka nizere yuko mumeze neza aho mutumbereye hose, abaherereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abaherereye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu ndabipfurije ibihe vyiza. Reka nsubire ndahe ikaze kandi abatwumviriza muherereye mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, mu Uganda, abari Kongo, nawe mwese muherereye mu gihugu ca Kenya, ndabaye ikaze kandi ndabipfurije ibihe vyiza. Nimunkundiye kandi munyemerere ndi n'itekano n'umubabaro ntangere no gusubira kubashitsa ko aya makuru akomeye cane avugwa ku gihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Nzindutse ngaha kugira ngo ndabahe umuco ku bijanye n'amakuru akomeye cane ariko arakwiragizwa ku marezo sosiyo, amakuru ajanywe n'ibiriko biravugwa kuri ico gihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Haraheze imisi itari mike havugwa amakuru akomeye cane muri CNDD FDD, haravuzwe amakuru akomeye cane ajanye n'ubugwayi bwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, impari zikomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye eka na bimwe mu bihangange bikomeye cane biri mu mugambwe CNDD FDD. Eka tunashitse kuri bamwe batari bake mu muryango wa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, mugabo haravuzwe vyinshi cane ku bijanye n'amagara y'ico cahora ari igihangange gikomeye cane mu Burundi. Amwe mu makuru akomeye cane rero arasigura iki? Nimunkundiye kandi munyemerere nshitse ngaha kugira ngo ndabashitseko amakuru akomeye cane atari kw'ivumbi. Ubugwayi bwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni bwarahejeje guteza akaga gakomeye cane. Ndabibutsa yuko kuva Jenerali Alain Guillaume Bunyoni hafashwe ingingo ikomeye cane yafashwe n'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye, iyo ngingo ikomeye cane ikaba ariyo yataye Jenerali Alain Guillaume Bunyoni mw'ibuye harya mw'ibohero rikuru rya Gitega. Murazi yuko ivyamushikiye kandi yarasanganywe ubugwayi vyari ibintu bikomeye cane. Ubu nyene ndabazaniye inkuru y'umubabaro ntangere, amakuru akomeye cane kandi mpejeje gukura mu muryango wa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, n'andi makuru akomeye cane mpejeje gukura muri Kira Hospital hano i Bujumbura. Haravugwa vyinshi kubiriko biraba, ivyo vyose birabandanya kumvikana yuko harimwo igipfungu gikomeye cane. Ukuri nukuhe? Mbega koko Jenerali Alain Guillaume Bunyoni vy'ukuri vyoba vyahejeje kwemezwa yuko yoba yagandaguwe? Ukuri nukuhe? Mbega ikiziga ciwe coba cajanywe he, ko bivugwa yuko harya mu buruhukiro muri Kira Hospital hoba harimwo igipfungu gikomeye cane kuriko birashika? Ndabibutse yuko ariko nanone aya makuru atari ryo rya mbere avuzwe, ariko nama ndababwira yuko ndiko ndarondera umuco ku bijanye n'ivyo vyose n'ibindi bitandukanye, akaba ariyo mpamvu ikomeye cane itumye ngaruka ngaha. Kandi ndabibutse yuko no ku rupfu rw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza narababwiye ukuri ku bijanye n'ivyo ariko biraba. Murazi yuko nkuko naba nabibabwiye Nkurunziza yapfuye kw'igenekerezo rya 4 mugabo kw'igenekerezo rya 6 ruheshi umwaka w'2020 niho leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaza urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko bidatevye rero habonetsemwo igipfungu, n'ubu nyene gushika uyu munsi ntiharatangwa umuco. Ivyo navyo turabihuza n'iyi nkuru iriko iravugwa ku gihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, na bijya biboneka yuko ibihangange vyavuye hasi birukubita rugaturika, bikavuga yuko hamwe Perezida Evariste Ndayishimiye atorekurira ibihangange gutanga umuco ibara ribuze kugwa. Ni mu gihe kandi havugwa umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe kandi yaheze hafi indwi havugwa amakuru akomeye cane ajanye n'urupfu rwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bati none mbega ko twumvirije yuko Bunyoni yoba yajanywe muri Kira Hospital akuwe muri hopitali ya Gitega, mbega vyoba bisiguye iki? Harya yoba yashikanyweyo ari ikiziga canke yoba yashikanyweyo agihema? Amwe mu makuru arasigura iki? Mbega Bunyoni koko yoba yarishwe ariko hakavugwa yuko harimwo igipfungu no guhuma amaso abarundi eka n'ibihangange muri CNDD FDD? Harya rero Perezida Evariste Ndayishimiye yarababwiye yuko atobananye gutwara igihugu mu gihe Jenerali Bunyoni bakidegemvya, akaba ariyo mvo ikomeye cane yahisemwo ingingo ikomeye cane yo gushira Jenerali Alain Guillaume Bunyoni mw'ibuye. Ndabibutsa yuko mbere yuko Perezida Ndayishimiye afata iyo ngingo, harya Bunyoni mugabo abo bohuza ivyaha, abo bohuza imigambi imwe mugabo ni benshi, kuko harya n'abafatanywe na Jenerali Alain Guillaume Bunyoni harimwo abagenzi ba Angelina Ndayishimiye ndayubaha, nk'urya Jenerali Gabriel Nizigama batazira Tibia. Vyagiye biboneka yuko nawe yari kumwe na Jenerali Alain Guillaume Bunyoni mu migambi yariko arategura
harimwo imigambi ikomeye cane yo kunyonora itunga ry'igihugu no kubandanya gusahura amatungo ya leta n'ibindi bitandukanye vyagiye biraboneka, ariko mu nyuma vyabonetse yuko Bunyoni yajanywe mw'ibohero rya Gitega, ariko bidatevye urya General Tibia wewe abandanya kwidegembya. Ivyo rero bica bisigura iki hano mu bihangange vya CNDD-FDD? Amakuru ahari asigura iki? Ndababwira ukuri, ibi biriko biraba birasigura ikintu gikomeye cane, ni mu gihe kandi ndibuze kugenda ndabashitsako ido n'ido ku bijanye n'iyi migambi yose. Mbega operation Bunyoni ni iyihe? Amakuru avugwa kuri ico gihangange Bunyoni ajanye n'uko yoba yaragandaguwe mu ntango, ariko hakamenyekana yuko hariko harategurwa amwe nanone mu makuru ategerezwa gutangwa, yoba nka kurya vyashitse muri kahise ku mpfu z'ibihangange muri CNDD-FDD. Namba muvyibuka ku rupfu rwa Jenerali Adolphe Nshimirimana, nawe nyene yaragandaguwe, ariko hatangura gukwiragizwa impuha ku ma réseaux sociaux n'ibindi bitandukanye. Mu nyuma harakurikira urupfu rw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza, nahone hatangura gukwiragizwa impuha zitandukanye, ariko aho hose mugabo twarabahaye umuco. N'ubu nyene kuri Jenerali Alain Guillaume Bunyoni impuha ni zose ku ma réseaux sociaux no muri CNDD-FDD biraboneka yuko amakuru ahari ari amakuru adahumuriza. Natanguranye na Pastor Isidore Mbayahaga, bisa naho umenga aragaragaza ingene hariho ikintu gikomeye cane. Ndabibutsa yuko ari nawe nyene yatumwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yoja gutyoza Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Namba muvyibuka muribuka kw'ifatwa rya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, uyu Isidore niwe yataziriye Bunyoni yuko ari igifyoti kirya kinyoni, mugabo cananiye umwami, ahubwo gihitamwo ingingo ikomeye cane yo kwiyongora eka no kubandanya kwivyimvya ku butegetsi, mu gihe umwami yari yakironkeje vyinshi bishoboka. Ariko rero Isidore Mbayahaga akabandanya kuva mu gacerere agasigura ingene Jenerali Alain Guillaume Bunyoni yabandanije guturubikwa yoba mw'ibohero, eka akiri no mu bushikiranganji nahone vyaboneka yuko atari yorohewe, kuko hagiye bivugwa yuko ifungwa ryiwe ryari rikurikiwe n'ibintu bikomeye. Ubuye amakuru ahari n'ayahe? Perezida Ndayishimiye yoba yaragerageje zimwe mu ngingo zikomeye cane yategetswe gufatira Bunyoni, ariko bihava vyanka bivanye n'arya manama yagiye abera mu Kibimba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuka i Gitega. Hagiye haboneka amanama akomeye cane yarimwo ibihangange. Hariho nk'inama yabaye kw'igenekerezo rya 20 Kigarama umwaka w'2025. Iyo nama yari yatumiyemwo ibihangange bikomeye cane, harimwo uwurongoye umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, hakaba harimwo igihangange General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, hakaba harimwo igihangange General Gabriel Niyiziga batazira Tibia, hakaba harimwo igihangange Lieutenant General Silas Ntigurirwa. Abo bose bari muri iyo nama, tutibagiye yuko harimwo n'urongoye igisoda c'Uburundi Lieutenant General Prime Niyongabo. Izo nama zavuga kuki? Nobabwira yuko ibihangange vyinshi vyovyo vyari bishigikiye umugambi ukomeye cane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mugabo yohitamwo ingingo ikomeye cane yo kurekura igihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Perezida Ndayishimiye yabasezeraniye yuko atokwigera ahirahira gufata iyo ngingo, kuko hamwe Bunyoni yorekurwa, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwoba buhejeje gushika aho umwatsi yipfuza. Ivyo vyose vyaciye bitera igipfungu gikomeye cane. Murazi ingendo nababwiye Reverien Ndikuriyo yagiriye i Gitega hajya muri hopitali, ariko akankigwa kwinjira mu bitaro. Murazi ingendo zikomeye cane umupfasoni asigwa n'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yagiriye i Gitega, ariko Angelina Ndayishimiye ndabiba agatanga itegeko rikomeye cane yuko Denis atoshobora gushikira ku wiwe ari we nyene Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose vyari bisiguye iki? Aha ndiko ndadondagura ku biriko biraba, ariko nanone reka twigerukire mu makuru. Ndabwira yuko ubandanya kudukurikira mu gihe woba wahejeje kugira ijambo sabone kuri wewe utarabikora, aka niko karyo. Reka ndagusabe umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, urabona ari akazu nawe nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri uyu muhora wacu ari nawo wanyu wa YouTube. Ndabutse yuko ahariho honyene wokura amakuru akomeye cane atari kw'ivumbi abandanya kuvugwa ngaha. Nimunkundire murantunga ntangurire kuri Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Ubundi ukuri nukuye, nababwira yuko guturuka mu ntango z'indwi iheze, mugabo vyatanguye ku munsi w'Imana uheze, aho habonetse amakuru avuga yuko amagara ya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni yoba atifashe neza. Ivyo kandi bikaba vyaratanguye ari urukurukuru ruriko ruraturuka mu bihangange bikomeye cane vya CNDD-FDD. Bivugwa yuko Jenerali Alain Guillaume Bunyoni nyuma yo gushikanwa mu bitaro vya Gitega akuwe i Gitega mw'ibohero,
vyabonetse yuko yari yatanguye gutora Kamitende ariko bidatevye. Jenerali Alain Guillaume Bunyoni haciye hatangwa raporo zikomeye cane zirungikirwa inzego zikomeye, zirungikirwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Bidatevye rero niho haciye harungikwa abadokiteri bashasha barungikwa aho nyene kuri hopitali ya Gitega, niho rero Bunyoni yaciye asubira kuremba. Abahinga bihweza ivya politike namwe mu makuru akomeye cane dukura mu muryango wa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni avuga yuko hoba hari hanyegeje umugambi ukomeye cane wo guha Jenerali Alain Guillaume Bunyoni ishano. Harya rero hoba harageragejwe imigambi myinshi yo kugandagura Bunyoni iyo bakiri mw'ibohero rikuru rya Gitega, ariko bihava vyanka kuko ibihangange vyagumye vyitambika. Murazi yuko umuntu yagumye yitambika cane muri ivyo ngivyo nyene ari uyu Reverien Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD. Niho nyene haca hafatwa ingingo ikomeye cane yafashwe, mugabo hakoreshwa bamwe mu bahinga mu bijanye n'amangetengete baturuka muri Nigeria, kuko inyuma y'uburwayi bwa Reverien Ndikuriyo hariho umwe mu baturutse muri Nigeria asigura ingene ariwe yari muri misiyo ikomeye cane yo kugandagura umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza, eka no muri misiyo ikomeye cane yo guha ishano Reverien Ndikuriyo. Ivyo vyose namba muvyibuka ibihangange bivuga yuko uwudomwako urutoke ari umukuru w'igihugu nyencubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Bica bisigura iki rero? Anye atakintu na kimwe dushobora kubonamwo uretse kubona yuko harimwo igipfungu gikomeye cane. Kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yararavye akabona Reverien Ndikuriyo ariko yitambika yuko Bunyoni yokwicwa, vyaciye bigaragaza yuko Perezida Ndayishimiye atakindi yari gukora uretse gutangura kwikiza ico gihangange Reverien Ndikuriyo. Bica bisigura iki rero? Harya ibihangange vyo muri CNDD-FDD mugabo vyaragabishije Perezida Evariste Ndayishimiye bimubwira yuko hamwe yohirahira agapfunga Reverien Ndikuriyo ibara ryoba riguye, harya ariwe yotangura kurabwa nabi n'abagumyabanga bakagira bati harya Neva niwe agoye, mugabo ariko arananiza abo babandanya gufashanya mu gutwara. Ikindi naco murazi yuko nko gupfunga Reverien Ndikuriyo si ikintu coroshe, kuko ibihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD bijya birashigikiye Reverien Ndikuriyo gusumba ingene bishigikiye umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Niyo mpamvu mugabo ikomeye cane yatumye hoba hariyumviriwe umugambi ukomeye cane wo gukoresha ishano kuri Reverien Ndikuriyo. Namba muvyibuka mu gikorane Reverien Ndikuriyo yategerezwa kujamwo, mugabo vyarashitse habura amasaha make cane Reverien Ndikuriyo yaciye afatwa n'uburwayi giturumbuka ajanwa mu bitaro harya muri Tanganyika Care Hospital. Bidatevye amagara abandanya kumukika, hahitamwo ingingo ikomeye cane yo kumurungika mu gihugu kibanyi ca Kenya, ariko bidatevye nahone abahinga bavuga yuko amagara ameze nabi, ariho hafatwa ingingo ikomeye cane n'ibihangange. Nubwo Perezida Ndayishimiye ataryohewe n'iyo ngingo, Reverien Ndikuriyo niho yaciye arungikwa mu gihugu, yaciye arungikwa mu gisagara ca Dubai. Ivyo rero vyari bisiguye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye operasiyo ya mbere yari ahejeje kuyikora, ariko bihava vyanka kuko Imana musumba vyose irya Mana CNDD-FDD yashize imbere niyo nyene yaciye itabara, hama Reverien Ndikuriyo atangura gutora Kamitende. Niho rero hafatwa ingingo ikomeye cane yo kumugarukana mu gihugu. Reverien Ndikuriyo ubwiwe yivugiye yuko ubugwayi bwiwe bwarimwo igipfungu gikomeye cane. Harya rero naho abagumyabanga batari bakeyi batubahuka kugira ico bavuze hoba ku vyahitanye umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza, hoba ku vyashikiye Reverien Ndikuriyo, hoba ku vyashikiye ibindi bihangange bitandukanye vyahoze bigwana muri CNDD-FDD. Ariko rero harya barazi yuko harimwo ukwikekana gukomeye cane, cane cane nko guhana amashano. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye bibandanya gusigura ingene muri CNDD-FDD ibintu bitoroshe na gatoyi. N'ikimenyamenya mugabo nobibutsa arya amakuru yagiye atangwa kuri urya mupfumu yavuzwe mu rubanza rwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni mw'ibohero rikuru rya Gitega. Harya vyavuzwe yuko ari nawe yagize uruhara rukomeye cane mu kugandagura umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Urya mupfumu bita Emmanuel aturuka mu Ruyigi, ubwe yiyemereye yuko ariwe yakoze iyo misiyo ikomeye cane yo kugira uruhara mu kugandagura umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza, ariko nobabwira yuko atigera akurikiranwa n'ubutungane nk'umuntu yiyemereye ivyo vyaha bikomeye cane. N'ubu nyene na niyo mpamvu umuryango w'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza wama uri mu myiteguro ikomeye cane, aho witeguriye kuba wofasha uwo ari we wese yokwiyumvira umugambi ukomeye cane wo kubogoza Perezida Evariste Ndayishimiye mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu, kuko vyahejeje kumenyekana yuko harya Perezida Pierre Nkurunziza
yagandaguwe n'abamusubiriye. Ikindi naco mfatiye nko ku matohoza yagiye ashirwa hanze na RPA yaragaragaje ingene Petero Nkurunziza yagandaguwe n'abamusubiriye, nivyo koko vyarumvikana kuko harya Petero Nkurunziza yari yasigaye ku burongozi asa naho umenga niwe mboneza yamaho nyene nk'uko vyaboneka, harya Perezida Ndayishimiye yari kuba perezida ariko mu nyuma agasigara aratanga amategeko ku gihangange umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Ivyo rero ntivyategerezwa gukunda, niho haciye hafatwa ingingo ikomeye cane yo kuba bokwikurako ico gihangange umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Nariko rero ndabasubiza mu nyuma, reka twigarukire ku makuru avugwa ku gihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. N'ibiki bivugwa? Guturuka mw'ijoro ryo kw'igerekerezo rya 28 rishira uwa 29 mugabo niho hafashwe ingingo ikomeye cane yo kujana Jenerali Alain Guillaume Bunyoni muri Kira Hospital hano i Bujumbura, inyuma yuko yari avanywe i Gitega harya mu bitaro. Nobibutsa yuko ubugwayi buzwi kuri Jenerali Alain Guillaume Bunyoni ari ingwara y'igisukari, aho vyavuzwe yuko agwaye na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Amwe mu makuru akomeye cane yasigura yuko amagara ya Bunyoni yari yasinzikaye bikomeye cane, guturuka mu ntango gushika naho imigwi irimwo uwujejwe agateka ka zina muntu waciye usemerera bafata ingingo ikomeye cane yo gukura Bunyoni mw'ibohero rikuru rya Gitega bamujana mu bitaro vya Gitega. Aho rero niho haciye hategurwa imigambi ikomeye cane yo kugandagura Bunyoni. Amwe mu makuru akomeye cane ava muri Service de Renseignement asigura yuko ivyo vyose vyagiye biraba vyari binyegeje imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Aha urashobora gutangura kwiyumvira ati none mbega niki Perezida Evariste Ndayishimiye yategerezwa kungukira mu kwikurako Jenerali Alain Guillaume Bunyoni? Icambere hano nobibutsa yuko Perezida Ndayishimiye ntiyoronka itiro mu gihe Bunyoni yoba yidegembya. Nobibutsa yuko nko mu ntango z'umwaka w'2024 no mu ntango z'umwaka w'2025 Bunyoni yararonse karite simu mw'ibohero rikuru rya Gitega, mugabo yubahuka kurungikira Perezida Ndayishimiye ubutumwa bumwipfuriza umwaka mushasha. Niho nyene haca harungikwa isinzi ry'igipolisi mw'ibohero rikuru rya Gitega gukora operasiyo zo gusaka. Niho rero basangana karite simu Jenerali Alain Guillaume Bunyoni yahora akoresha, aho binavugwa yuko yari yazihawe na bimwe mu bihangange bikomeye cane, bivugwa yuko vyari no mu ntumbero ikomeye cane yo kubandanya gufasha Bunyoni mu migambi imwe imwe yariko arategura. Ikindi naco nobibutsa yuko Bunyoni kuronka ingene yohungabanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye harya biroroshe kuko yabaye umushikiranganji wa mbere, yararongoye umutekano ngaha. Urya rero murazi yuko ari General de Police. Ivyo rero bisiguye yuko mu bihangange mu bategetsi bo hejuru harya arafisemwo abagenzi, bica bisigura yuko kuronka akaryo ko guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye vyari kuhava vyoroha. None Bunyoni amerewe gute? Amakuru ahari n'ayahe? Gushika ubu nyene ata kintu na kimwe leta iratangaza ku bijanye n'amagara ya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Gushika ubu nyene haracarimwo igipfungu nka kurya vyatanguye kuri Nkurunziza, kandi twaragumye dusemerera tugira duti harya Nkurunziza yaragandaguwe ariko baranka kubitangaza. No kuri Bunyoni naho nuko amakuru ahari yoba ayava mu muryango wa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni avuga yuko Bunyoni yoba yaraye agandaguwe, atakindi kivugwa. Bunyoni biravugwa yuko yoba yaraye agandaguwe ariko ntiharashirwako umuco, kuko nagerageje kurondera abo mu muryango we kugira bampe umuco ku bijanye n'ivyo vyose biriko biravugwa. Bamwe ndabakena, abandi bavuga yuko badafise inyishu ku bijanye n'ivyo vyose biriko biravugwa kw'ico gihangange. Ni mu gihe kandi amwe mu makuru akomeye cane nkura muri bamwe mu badokiteri bahora bita ku magara ya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, ntoshima kuvuga amazina yabo ku mvo z'umutekano wabo, mugabo bavuga yuko Jenerali Alain Guillaume Bunyoni haheze hafi indwi yose mugabo ata muntu n'umwe arekuriwe gushika aho yari aherereye. Gushika uyu munsi ata muntu n'umwe azi neza namba Bunyoni yoba agihema canke namba koko yoba ari muri koma nk'uko bivugwa na bamwe mu barongozi b'ibihangange muri CNDD FDD. Mugabo gushika ubu nyene ico novuga coco nuko ukuri guhari ni ukuri gukomeye cane, ariko nanone kutaremezwa neza. Ukuri kugira guti harya Bunyoni ivyo vyoba vyaheze, ngo yoba yacikaniye muri Kira Hospital akihashika. Hariho ubutumwa ndiko ndaronka, hariho message ndiko ndaronka ubu nyene, ubwo ndiko ndategura iyi nkuru, mugabo zivuga yuko ivya Bunyoni vyoba vyahejeje guhera, ariko
hakaba hari n'ayandi amakuru avuga yuko Bunyoni yoba akiri muri koma, yoba aciremvye cane kuko hariko haravugwa amakuru atandukanye. Turaza rero kubandanya kurondera umuco ku bijanye n'aya makuru abandanya kuvugwa kw'iki gihangange, nubwo hariho zimwe mu mbuga nkorano zitandukanye zahejeje kwemeza urupfu rwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, nahejeje kuraba kuri bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu nabone bavuga yuko Bunyoni ivyiwe vyaheze, nahejeje kubaza muri CNDD-FDD nabone babandanya kuvuga yuko ivya Bunyoni vyoba vyaheze, mugabo nagerageje kurondera umuco mu muryango wa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni kugira ntahure ukuri kubiriko biramushikira n'ibindi, nabone bavuga yuko ata gakuru k'uwabo bafise. Nahejeje rero no kurondera bamwe mu bahora bita kuri Jenerali Alain Guillaume Bunyoni ariko ntibashimye kugira ico badushikiriza ku bijanye n'ivyo biriko biravugwa kw'ico gihangange, kuri ubu rero turarindiriye umuco. Nobabwira yuko Denis Bucumi Nkurunziza ariwe yafashe iya mbere yo kwishikira kuri Kira Hospital i Bujumbura, ni mu gihe kandi Reverend kuri wewe yabujijwe kandi ahabwa gasopo ikomeye cane n'intumwa za Perezida Evariste Ndayishimiye yuko atokubahuka gushika mu kibanza Jenerali Alain Guillaume Bunyoni agwariyemwo. Nobabwira yuko Bunyoni yashikanywe aho Kira Hospital yapfutswe bikomeye cane, aho yaranyegeje bikomeye cane, aho ata n'umuntu n'umwe yari mw'ivyo bitaro yabashije kumuronka canke arabe bariko baramwinjiza kuko umutekano wari wose, mugabo bamuzengurukije inyuma y'ibitaro gushika bamushikanye mu vyumba vyo hejuru ahitwa muri VIP. Aho rero harya rero amakuru ahari ntahumuriza na gatoyi, turacabandanya kuyakorako amatohoza. Kuri ubu rero ataco kwemeza canke guhakana namba kuko abenshi batanguye kuvuga bati Bunyoni yagandaguwe kuko ntiwovuga yuko yishwe n'ubugwayi kuko hahora hariho umugambi ukomeye cane wo kumugandagura bivanye n'uko harya yarafise abansi bakomeye cane kandi umwansi umwe rudende afise kandi akomeye ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Bica bisigura yuko rero Bunyoni hamwe yogandagurwa na Ndayishimiye ivyiwe vyoba biheze. Ndabibutsa yuko rero hariho n'umugambi wo gukurako Perezida Evariste Ndayishimiye, hama nama y'urutavanako nayone abandanye gukorana umwanya ku mwanya, birabandanya kumvikana yuko hashobora kuboneka inkuru ikomeye cane. Kuri ubu rero abasenga nimusenge, ibiriko biraba vyovyo birateye ubwoba, nyamara rero aba bariko baraboneka muri ibi vyose nibo nyene mu misi iza tuzoba turiko turabatabariza. Harya Bunyoni murazi ingene yaturubitse abantu biyamirije ikiringo ca gatatu c'umisi Perezida Pierre Nkurunziza, ariko ubu nawe nyene yarahejeje igihe kitari gito yariko aratakamba avuga ati emwe mwategerezwa kuntabariza, ibiriko biranshikira birateye ubwoba. Rero twafata ingingo ikomeye cane yo kumutabariza, mugabo hafatwa ingingo ikomeye cane yo kumujana mu bitaro mu gihe yari asigaye yinyigiza musi y'igitanda mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ivyo vyose nimunkundire kandi munyemerere mu kanya tugaruke tubitangako umuco. Ndabibutsa yuko rero Perezida Ndayishimiye yoba yatanguye kwigina intsinzi, ni mu gihe urupfu rwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni rwoba ariko ntirumukwegere akaga. Ariko hamwe yoraba nabi ndababwiza ukuri, ibihanganye muri CNDD-FDD vyoba bironse akaryo ko kwikurako Perezida Evariste Ndayishimiye na igihe biboneka yuko bahejeje kumuvako, kuko harya abo kw'iragi ry'umusi Perezida Pierre Nkurunziza barahanganye na bene Samuragwa.